gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Teguteka we mutanga kori, teguteka we uritanga tagato, teguteka kuko uritanga kamuvurugano, utanga ikori kubw'imigambi y'igihugu cyawe, uruhara rwawe ni ntangere mu iterambere ry'igihugu. Ubutumwa twabazaniye ni ubutumwa twakuye mu byo abenegihugu bagiye baradushikiriza ku nimero y'umushikiranganji ya WhatsApp yashizeho. Abenegihugu bose aho bari hose mu gihugu cyose cy'u Burundi bashobora kurungika mu ubutumwa baburungikiye umushikiranganji bamubwira aho hose mu bisata bitandukanye bikukira ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, aho ibintu bitariko birakorwa neza, aho vyoba bidari ku murindi ukwiye, aho baba bariko bararya ibiturire, ikivyo vyose vyotuma umwene gihugu atanezerezwa n'ivyo bariko baramukorera. Hambavu y'ivyo hari ivyo n'ivyo twebwe nyene twiboneye aho twishikiye ku rubuga turabona ibitagenda neza. Twaje rero kubabwira yuko hari ibintu bitatu tutokwihanganira na leta y'u Burundi idashobora kwihanganira ko vyoshika ngaha muri iki kigo OBR. Twababwira yuko barabaho hantu hose hari umuntu w'umunebwe, uwo muntu wese novuga ati adakerebutse, adafise ubumenyi bukwiye bwo gukora ivyo ategerezwa gukora, ariko na cane batohoza bakamenya neza aho hantu hose hoba hari umuntu w'umuhemu aja kurya ibiturire, adatunganiriza abamwitura nkuko bikwiye, canke yonona ubutunzi bw'igihugu biciye mu konona ubutunzi bwa OBR, yuko aho hose bamutoye bakurikiza amategeko agahanwa bimwe bikwiye, akava muri iki kigo ca OBR kugira ngo ikigo OBR kigume ari kigo c'akarorero. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza.